Make ibyanshikiye ni ibyagiye bishikira n'abandi nari nsanzwe mfise aho nkorera igitega inyuma ndatotezwa maze gutotezwa biba ngombwa ko mva mu gihugu maze kuva mu gihugu ariko nari nsanzwe nkorera habandanije hakora harimo abakozi ariko nyuma yaho gato bamaze kundondera bakambura byabaye ngombwa ko bagenda gufata abakozi bababaza cyane aho ndi kubera bari bamaze kumbura ariko barandondera. Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu mwama mukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose twama dutambutsa ngaha kumbonesha kure yacu ikorera kuri YouTube. Ayo makuru turayatohoza tukayabashikiriza idonido ingingo imwe ukwayo. Ico tegerezwa gukora conyene no kuba warafyonze kuri sabone kugira dushize ko inkuru ube mu bambere bashikirwa nazo. Sangwa ikaze rero muyagezwe ko hariko haravugwa cane ijyari no ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru abariko arandikwa mu bimenyesha makuru bitandukanye ayabariko aravurwa ku mboga ngurukana bumenyi ndetse n'ayandi makuru tuba twahawe n'umurwi w'abamenyesha makuru bakora ijyani no badutoreje. Ayo makuru turayabashikiriza nkuko tuba twayatunganije. Niba utarafyonda kuri sabone rero kano nakajyo keza ko kugira ufyonde ko aho umanuka munsi y'ino video karaba handitse ijambo subscribe ni mukoresha icongereza ugafyonda ko nayo wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa uraraba handitse ijambo sabone maze dushize ko inkuru uraje uba mu bambere bashikirwa nazo. Sangwa ikaze rero turagaruka ku ngingo zigiye zitandukanye muyavurwa mu vya politike mu nkuru zirabana n'agateka kazina muntu. Hari inkuru ziba zivurwa mu mutekano, izo zose tuba twazitororokanije tukazibashikiriza. Kano kanya rero ngira dutangurire ku nkuru yihuta imbere yuko turaba ibindi vyose biriko biragarukwa ko cane. Ngira dutangurire ano makuru kuri no ntahe ya Jire Niyongere. Olivier Ndayishimiye, Terence Manirambona, Dieudonné Nduwayezu na Emmanuel Ndayishimiye bari abanywanyi ba CNL. Bari kandi abakozi ba Secretariat Publique bari mu Magarama ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega, Secretariat ya Jire Niyongere. Muri Kigarama mu mwaka wa 2018 Jire yararonse amakuru yamumenyesha ko ariko arondegwa n'iperereza kandi ko rifise umugambi wo kumwica niko guhunga igihugu. Muri ntwarante mu mwaka wa 2019 babakozi biwe bose barafashwe na Jove Cishahayo yatwara iperereza mu ntara ya Gitega ngo kugira ngo berekane iyo Jire Niyongere ari. Kuva ubwo ntibarigera basubira kuboneka kiretse Emmanuel Ndayishimiye yarokotse agiye kwicwa. Muri kano kanya rero tugiye gukurikira Jire Niyongere aratubwira ivyashikiye abakozi biwe bari bakiri bato, bamwe bari bahejeje kaminuza abandi bakiriko barayiga, bakaba baragiye gucyo bahowe ivyumviro vyabo. Ino ntaye tugiye kumviriza ikaba ibabaje cane, ngira tuyikurikire inyuma yavyo turaza turaba n'ibindi biriko biravurwa. Utangura ukatwidondora. Amazina yanje nitwa Niyongere Jire, nkabavuka muri province Gitega, commune Gitega, zone Mungwa, mutumba wa Rutoke. Niyongere Jire warakozwe kuna n'ugwimo ngo rwateye kuva mu mwaka wa 2025. Utubwira wewe ivyagushikiye. Muri make ibyanshikiye ni ibyagiye bishikira n'abandi nari nsanzwe mfise aho nkorera igitega inyuma ndatotezwa maze gutotezwa biba ngombwa ko mva mu gihugu maze kuva mu gihugu ariko nari nsanzwe nkorera habandanije hakora harimo abakozi ariko nyuma yaho gato bamaze kundondera bakambura byabaye ngombwa ko bagenda gufata abakozi bababaza cyane aho ndi kubera bari bamaze kumbura ariko barandondera. Wewe wamenye gute ko ariko kurondera ubwa mbere? Naciye mu bagenzi rimwe bagenda babimbwira kuko urabizi bose no mu mbonera kora harimo abantu bameze neza
harimo bagiye bamburira, ariko nyuma narapfunzwe kabiri mu iperereza, nyuma barandekura, amaze kundekura rero niko kucafata ingingo yo guhunga igihugu. Ico gihe wafungwa wari wafungiwe iki, wafungiwe he? Mamo haba irementanya, kuko nari nsanzwe nkora ibintu vya informatique, baratuma abantu bakazana nk'ibintu mu mashini iwanje muri bakiriye kugira ngo vyitwe ko ari byo nza kwagirizwa. Kuko nk'ituro ya mbere nagirijwe ngo nkora amaperemi, mugabo barabura ivyemezo. Muganyuma nza kubwirwa yuko ari ni icitwazo kugira ngo nyene baronke ingene bamfunga. Uvuze ko ari icitwazo, ni icitwazo kubera iki? Wazira iki? Icukuri wazira cari iki? Ntawo kwirigura aja kure, murabizi ko kuva 2010 abahoze ari aba FNL n'aba FNL bagumye batotezwa cyane. Jewe nkaba nahoze ndi ku rugamba muri FNL 2009 ndademobilizwa ndataha. Nabizi rero uri mu FNL udashobora kwishikana muri CNDD-FDD bategezwa gutoteza, nkuko n'uyu munsi gushikana iyi saha bagitotezwa, ngira ngo abeshi barabibona. Rero nta kindi nazira no kuba nari mu FNL, kuba ntashoboye kwishikana muri bo muri CNDD-FDD. Hanini nico gikuru nazira cyane bya politike. None politike, uvuze ko azira vya politike, urusanga uri muri politike, kuva demobilizwa gumye uri mu vya politike? Mu vya politike nari nsanzwe ndabirimwo, ariko ntabwo nari ndabirimwo cyane. Ntabwo nari ndabirimwo cyane, gusa naritabira amanama, amamitingi muri FNL nyene nk'umugambwe nari naragwaniyemo. Barigeze bakwiyegereza bagomba kwinjira muri CNDD-FDD? Vyarashitse rimwe rimwe bakabimbwira, kuko abeshi mu twari kumwe barabatwaye baraja muri CNDD-FDD, baca bagenda baca kuri abo rero twaba twarahoranye kugira ngo baze banyigishe naje ninjira. Wewe nk'uwakurondeye, ninde yakurondeye? Yakurondeye ryari? C'était muri 2010, muri kiriya gihe cy'amatora ya 2010, abantu bari bajejwe intwaro muri CNDD-FDD muri quartier n'abamo mu Magarama barandondeye cyane. Nyuma maze kubankira niho hoba hatanguye ibintu byo kunyinuba cyane no kugomba kuntoteza. Ico gihe banatumye n'abapolisi bandarira mw'ijoro. Nyuma y'iryo matora ya 2010 bari bafise nyene mission yo kurondera ikintu banyagiriza kugira ngo barohe nyene bamfunga canke banyuruze. Muga amahirwe ico gihe nagize, hari umupolisi twahoze tugwanana mw'ishamba, bari bamuhaye mission batamuzi, nyuma arabimbarira. Nkurikiranye rero nza kumenya ko ari babandi nyene bajejwe intwaro muri CNDD-FDD, no kuvuga barongoye CNDD-FDD mu quartier n'abamwe bo mu Magarama bari babatumye. Yego. Uvuze ko bigeze bafasha abakozi bawe, bafasha abakozi bawe bangahe, bitwa bande? Okay, ico gihe jewe navuye mu gihugu, nafashe ingingo yo guhunga itariki 10 z'ukwa 12 2018. Kuva ico gihe rero maze kuvayo banakurikiranye cyane barondera iyo no bandi, bamwe bakababwira ngo nagiye mu Kiroberi, bavuga ngo yo bari muri Rede Tabara, abandi bakavuga ngo yo bari muri FNL kwanza bampema kubera bari basanzwe bazinda mu FNL. Rero bikurikirana uko mu kwezi kwa gatatu itariki zitanu zo kwa gatatu niho ku mugoroba mu masaha moya warakuriye abakozi bamwita Ndayishimiye Olivier yafata imoto agenda n'imoto. Abakozi bawe? Niwe yarakuriye abakozi banje kuri society New Informatics Technical Service yakorera mu society ari gwawe? Yari yanje personnel, yari societe ni personnel yuwanje. Rero ku mugoroba atashe avuye ku kazi nibwo bamukurikirana ari ku moto. Amakuru avuga yuko bari biketse ko yo bari giye, ko hari hamaze iminsi havugwa amakuru ngo ko bambonye muri ville nzunguruka ku moto. Ubwo ni uwo mukozi rero bamutwara, bacha bamutwarana no mu motari. Bukeye mu gitondo bacha bakoresha telefone yiwe, bakoresheje telefone yiwe
batelefona amanimero babona nyene bari bamye bavugana, kandi urumva amanimero bavugana umwanya muremure yari asanzwe ari abo bakozi nyene bari basanzwe bakorana ngaho mu kazi. Bwa mbere atelefona uwo bitwa Mandirambona Terasi, nawe yakora ngaho muri iyo sekretariya nyene. Agiye uwo nawe nyene baramufasha. Nyuma batelefona uwundi nyene akurikira nyene nawe yakora ngaho muri societe bitwa bamwita nawe Ndayishimiye Emmanuel, nawe nyene baramutwaye. Kuva ico gihe twaragerageje nyene gutabaza, turaca hirya no hino, urumva ko ari batatu na wa mumotare, kuko nawe yari asanzwe akora ngaho, ariko akadufasha cyane cyane mu bintu bijanye na déplacement, ari nka bagize nka commande y'ama invitation ama ibiki, ibintu nyene twakora aho ngaho twaramwikorako cyane. Ni nawe yatahana uwo mukozi yatashe, uwo mukuru w'abo bakozi avuye ku kazi, urumva baba batwaye ari bane bose. Kuva ico gihe rero itariki 5 z'ukwa gatatu umwaka wa 2019 twaragerageje turacisha ku maradiyo, amashirahamwe aravuga, Fokode, Journal Iwacu irabitangaza, ariko kuva ico gihe nta numwe yigeze amenya irengero ryabo. Muga makuru twari tumaze kuronka nuko batwawe n'uwatwara iperereza ico gihe abanyene Gitega bitwa Jove Cishahayo. Uwo Jove ubwa mbere akibatwara bajana kumuhana iwe aho yari asanzwe aba Isonga. Niho bamaze igihe bariko barabatorotira, babakubita, bababwira ati mutavuze aho bosi wanyu, no kuvuga jewe, bababwira ati mutavuze hano niyongere jirari tuzobica. Nyuma rero itariki 18 bamaze y'igihe, urumva baramaze yo hafi indwi zibiri, nibwo baburije imodoka babakura aho kwa Jove Cishahayo, bababwira yuko ngo babajanye i Bujumbura ngo gupfungirwayo. Muga rero babambitse igitambara mu maso, aho gufata inzira ije Bujumbura bafashe inzira ibajana ririya barabara rija Ikarusi begereza ku Ruvubu. Nyuma rero babashikanye ku Ruvubu niho babururukije. Bamaze kubururutsa batangura kuza baratwara umwe bagenda bamwica, bagaruka batora uwundi, bagenda bamwica batora uwundi, bagaruka batora uwundi. Nyuma ngena vyagenze wewe wabimenye gute? Ibyo mu kubimenya ndaza kubikubwira, harimo igihe bagiye kubica ari bane, uwo Ndayishimiye Emmanuel yarashoboye kurokoka, yarashoboye gucika ku icumu arabasiga. Niwe nyuma yaduhaye amakuru yose, niwe yagiye atubwira ingene vyagiye bigenda. Ego umba bamaze kubashikana ku Ruvubu, baratoye wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Nyuma rero haza gusigara uwo Ndayishimiye Emmanuel. Nyuma rero baje gutora uwo Ndayishimiye Emmanuel, haciye haza imodoka iza yatsa amatara cyane. Bamaze kubona ko hari indi modoka umenga yoba yabakurikiye, niko guca bashira uwo Ndayishimiye Emmanuel mu modoka, baca bamera nk'abajijisha nyine, batangura kugenda bukebuke. Nyuma rero kubera yari yamaze kubona ko abandi babishe, wowe yarashoboye guca simba ya modoka, aprofitiramwo nyene iyo modoka yari kirarengana, aca ariruka acayita mu ruzi muri Ruvubu. Kubera yari yambaye minote n'igitambara mu maso, yaragikuye kariruka asigara yambaye minote, akorokeye mu ruzi rero acagoma muri ajya marenga nyene yo mu ruzi, ajya bari ku nkengera y'uruzi. Ubwo we baramurondeye baramubura, bararondera kuva saa 6 z'ijoro, nko mu masaa 10 z'ijoro gutyo niho hari umuntu yatelefonye aba polisi, kuko abaje kubica bari bambaye umwambaro w'igipolisi, ariko bari mu modoka Helix double cabine nyene yo mwiperereza. Rumba mu masaa 10 z'ijoro ngo niho batelefonye, batelefonana bababwira ati ko mwatevye bimeze gute. Rumba ijambo yumvise bishuye bavuze bati ngo mission confirmée, ngo ariko hariho kamwe kaducitse. Aca baragenda rero. Nyuma rero Ndayishimiye bavyishura yumva yumva kubera bari hejuru yiwe ntibamubona kubera we yari yagomye mu marenga. Nyuma rero bamaze kugenda nko mu masaa 2 z'igitondo, abari baje kurima aho ku ntuze bajya barima ku nkengera z'uruzi ku Ruvubu, nibwo bamubonye ari karenena hejuru mu mazi. Baca baramukurayo. Bamaze kumukurayo bakabona yambaye minote, ico bakoze
baciye bamujyana ku ipozisiyo y'igisirikare isanzwe iri aho ku Ruvubu ahantu hari baraje, kuri baraje yo ku Ruvubu. Abasirikare baramubaza nyine, arabanza arabaha amakuru yose ukuntu byagenze, nyuma baca batelefona mushikiwe azanana na inasenge wiwe, baraza baramuraba baravuga ati uno w'iwacu nyine hari izindwi zibiri twaramubuze. Nyuma urumva ko yari yambaye minoti, igisirikare cyagize ati ntitwopfa kurekura umuntu tutazi impamvu ko yambaye minoti, kuko ibyo atubwiye dushobora gusanga atari byo. Niko cyabatelefona rero umukomiseri w'igipolisi yitwa de la chance. Umukomiseri acaraza de la chance, irindi sindagyibuka neza, yatwara igipolisi nyene Igitega muri icyo gihe. Uwo de la chance amaze gushika yagombye gutwara Emmanuel ku nguvu, ariko abasirikare baramubwira ati ntushobora kumutwara utadusinyiye ko tuguhaye umuntu muzima, ejo utazoza kuvuga ko ari twe twamwishe watwaye ikiziga. Nyuma agomba kubibankira, ariko byarangiye n'ubundi amutwaye ku nguvu. Bashitse rero mu ntuze amutwaye agenda ajyanye na n'umwe mushikiwe n'abo bandi, gusa bamaze gushika muri ville Igitega baciye babanza bajyana uwo Emmanuel kuri hopitale baramuvuza, kubera yari afise inkomere ku mubiri wose aho bari bamukubise naho minote yari yamuriye. Haheze iminsi 3 nibwo baciye bamujyana ku muopeji akurikirana urwo rubanza. Umuopeji sinibuka neza izina ryiwe. Uwo muopeji arakurikirana urubanza amara umunsi wose, ariko ararukurikirana bamubaza nyene impamvu yari yafunzwe, impamvu yari aho, arababwira byose ukuntu byagenze, ariko hanini baguma bababaza ati none ubujire ari hehe, byagenze gute ko tutamubona ngaha mu gihugu. Gusa urumva we yarababwiye ati jewe sinzi hari twe kuko agenda ntiyaduseze. Nyuma yaho wa Emmanuel baramurekuye, bamaze kumurekura mugaba nyene baramukurikirana, bamukurikiranye aramanuka kubera yava Ibwoga. Wa Emmanuel yava Ibwoga ni hepfo gatoya y'igisagara nyene cya Gitega, baca bamujyana ku ivuriro. Uwo mushiki we ko nta bavyeyi afise, umushiki baca mujyana ku ivuriro riri Bwoga. Shikora mu zitsina aya azina giwe nzi. Bamushikanye ku ivuriro nibwo baciye bagira ahamaze nk'amasaha nk'abiri, haciye haza imodoka tiyayi ikiratora Emmanuel, baca basuramuriza imodoka, baca bafata inzira ija i Bujumbura, asubira kuza gupfungirwa mu iperereza. Bujumbura mu iperereza yamaze y'ukwezi kose afungiweyo, kandi nabo nyene nta kintu na kimwe kindi bamubaza, kwari kumaza ati witwa Niyongere Jira ari hehe, bakoresha n'iterabwoba kuko yagiye ku ruzi, bamujyanye ku ruzi Rusizi ituruzi 3 zose, bafise inkoho, pistole n'imbugita, izijya mu gita za gisirikare nyene bayonete. Bakamubwira ati utatubwiye ahantu Jire ari bosi wawe uco utora kimwe muri ibi tuza kukwicisha. Mugurumva ko yari amaze guca ahantu heshi, yari yamaze kuyakira nyene ko yamaze gupfa. Arababwira ati je sindababwiraho ntazi yari, twese ntiyadusezeye, twabonye agenda ntituza ahantu ari. Nyuma bamaze kumumarana ukwezi nibwo haje ngo umusirikare, umuntu yambaye impuzu za gisirikare, acamuriza imodoka, acamudogana rero Igitega. Icyo gihe rumanaje amakuru nagenda yakora kuri uwo yashoboye gucika ku icumu. Abo bandi 3 barabishe. Ndayishimiye Olivier yarakuriye abakozi ngaho nyene kuri iyo societe. Hari uwitwa Manirambona Terasi yarajejwe bijanye na facturier aho muri societe, hamwe n'uwo bitwa Nduwayezu Diodone, nawe yari umumotari yadufasha cyane cyane mu bintu bijanye na déplacement ako kazi. Uwo wundi nawe yashoboye gucika ku icumu, nawe yakora aho nyene muri secretariat public mu gisata kijanye n'ibintu byo gutunganya amafoto. Bose urazi ngene bafashwe.
bafashwe n'umuntu umwe bose bafashwe n'umuntu umwe. Cishahayo Jove yaratwara iperereza ngaho Igitega. iperereza canke yari umupolisi? yakora mu iperereza kuko niwe yatwara iperereza nyene muri province Gitega. Uza amazina y'abavyeyi aho bavuka, uvuga yari afise umugore n'abana canke yari umusore? Uwitwa Ndayishimiye Olivier, se wiwe yitwa Tito Barandagiye Tito, nyina wiwe nzi izina ryiwe yitwa Roza. Bavuka ku mutumba wa Kibiri, zone Muhungwa, komine Gitega, province Gitega. Uwo yitwa Manirambona Terasi, amazina y'abavyeyi biwe ntayo nzi, ariko yaba ku mutumba wa Bihanga, zone Muhungwa, komine Gitega, province Gitega. Uwo wundi nawe nyene wundi w'umumotari yakora ibijanye na déplacement, nawe yitwa Nduwayezu Dieudonné. Nibuka se wese yitwa Pierre, nawe nyene yavuka ku mutumba wa Bihanga, zone Muhungwa, komine Gitega, province Gitega. Uwo Ndayishimiye Olivier yari umusore, yarahejeje kaminuza mu gisata kijanye n'ivy'ubutunzi muri kaminuza y'u Burundi. Ntuzeye Manirambona Terasi nawe nyene yari umusore, nawe nyene yarahejeje kaminuza y'u Burundi mu gisata ca psychology. Ntuzeye Nduwayezu Dieudonné nawe yarakira umunyeshure, yiga mu kw'ishure ry'ubuvuzi muri kaminuza, kw'ishure ry'ubuvuzi riri Gitega, ariko we yari yubatse, yasize umugore n'abana babiri. Abo bose bafashwe, ico mwari muhuriye ko turetse ko bagukorera wewe wavuze ko ari umugambwe CNL, nabo nyene bo bari umugambwe CNL bahoze no muri FNL ikigwana? Icyambere cyo twari duhuriye ko nuko bari abakozi banje ku kintu kijanye na politike. Uwo Ndayishimiye Olivier na Manirambona Terasi bose twari duhuriye mu mugambwe FNL, bityo gihe ntiyari bwabe CNL. Cyo kimwe n'uwo Nduwayezu Dieudonné nawe nyene yari umupartisan, yari umunwanyi wa FNL. Uwo Ndayishimiye Emmanuel niwe atavya politike yarimo. Ndayishimiye Emmanuel bavuze ko bahavuye bamujana Gitega, wewe aracariho? Aracariho, makuru maze gutohoza aracariho. Mugurumva ntiyidegembya kuko umuntu ashobora kubaza amakuru nkayo, abo bari kumwe babisha abona yaciye mu maperereza atandukanye, no kuvuga ashobora kugira ikibazo umwanya n'umwanya, nawe nyine numva biragoye. Wewe bamaze gufatwa wavuze ko bagejeje kubatabariza, mbe mu watabaza harimo abajejwe umutekano canke abajejwe intwara mu Burundi, mu baba baciye kugatabaza ukabibabwira? Mu bajejwe intwaro, abavyeyi babo bafashwe baragerageje guca ku bashoboka, mu chef de zone barabaza abamustanteri, baraca kuri buramatari waho, ariko nta nyisho nimwe bigeze baronka. Amatari nde? Hari Venama Nirambona, umustanteri hari mustanteri yari Gitega yitwa Valente Nahimana. Gusa nyuma bamaze kubikurikirana cyane, bamaze kunyuruzwa, harabayeho ibintu by'iterabwoba cyane cyane ku bavyeyi, byatumye baca bamera nk'ababinumye nyene baranuma kubera amaterabwoba bagiye bagirikwa. Nanje ubwanje kubera ahantu narindi bari bazi WhatsApp yanje, baranteye ubwoba gose, utaje tuzokwica umuryango wawe wose, kuko nanje nasize umugore n'abana i Burundi. Aho umugore wanje yaba baragiye kuhasaka inshuro zishika 3, bamubaza ati tubwira umugabo wawe yari, tashobora kuba ari muri babandi bavyonga igihugu. Harabaye amaterabwoba nyene atandukanye. Yego. None ko bagukurikirana cyane, wewe wibaza ko ninde yagomba kukwicisha, ninde yashaka umutwe wawe? Aha nije nawe mwiperereza bandondera cyane, uwatwara iperereza ca Igitega niwe yandondera cyane gose. Yego. Uwo Jove Cishahayo
niwe yandondera cyane ariko yarafadikanije n'abajejwe intwaro ho je nani nsanzwe mvuka hasanzwe harimo nka chef de zone harimo n'uwo mustanteri kubera bari basanzwe bamenyereye cyane bari banzi mu bya politike nyene muri FNL. Yego wewe urumva urashitse ku icumu urashoboye kuhunga ubuzima bwo mu buhungiro bwo bwihunga nti bwakugoye cyane? ubuzima bwarangoye cyane nyene kandi no burabizi ntibyoroshe iby'ubuhungiro kuba uri mu gihugu atari wanyu nta kazi ufise ntacyo ufise ukora ubuzima bwaratugoye cyane nyene byo mu buhungiro. Yego nta mamenase nayo yarahagaze ubu nta menase zihari nyene gusa barirabika nk'ubu sinokuyobesha ngo nsubiye mu gihugu habaye ibintu nk'ibyo kuko urumva dosiye ntawe yagiye baracyarondera uwo bitwa Niyongere Jules nshobora gutaha kubera bazi ibyo bakoze bakavuga ati uyu muntu tutamukuyemwo arabikurikirana abyura urubanza kuko ababishe bose baracyahari baridegembya nta matohoze yahabaye ngo bakurikirane abo bantu gushika uyu munsi nta muntu azi abo batatu bishwe ngo bahambye hehe ngo bimeze gute urumva bisigura yuko nyene n'ubundi bakirindiriye kugira ngo bazimanganye amatohoza burundu. Yego wose abiki yaba bajejwe intwaro canke ubutungane bw'u Burundi mpereye ko bajejwe intwaro nk'uko bagenda babivuga ngo ni leta mvyeyi niko bayivuga hari leta mvyeyi iyo umuvyeyi rero nibaza mu bana bafise ko atawacagura atunganiriza bose. Icyambere nsaba leta ihari nuko bokurikirana bakamenya abantu bacu banyurujwe tukamenya ati mbega banyururijwe iki babitangaze bo nyene ubwabo ati banyururijwe iki biciwe iki bahamvye aha kuko gushika uyu munsi imiryango yabo iri mu gahinda urazi kubura ntuhambe birababaza. Abajejwe ubutungane nabo ndabasaba gukora amatohoza yimbitse hakamenyekana neza impamvu bishwe n'ababishwe bibaye ngombwa bagahara.